ako ugaca utetse ugaca bukeye ufata isafari mugabo wabanje kubarara mu gahinga nicyo gituma rero abasogokuru ahamagana n'ibirenge none imiduga yava hiye imiduga yava hiye amapikipiki yava hiye amakinga yava hiye mushitse none muri Uganda gamuta ico gihe mwashika mukora yiye yahari akazi k'igikaju ubona ni koti nari narakuye agaheza rero igituma abantu twambuka tuza kurondera iryo kori ntawe warironga kandi yari n'amahera make mugabo ayo yaranyaya ayo mahera ntawe umuntu yayakura yaratina umvira ndi yaramajana indwi mugabo warashobora guhitiranya ikori nk'agashika kane utararonka ayo mahera mu Uganda n'abana bavyariye boya nirega kera twarigumanya saba abantu bubu twapira ibanga ikintu ushaka kumenya muri ko muravuze izinanga kubera iki muvuga musa nk'abongora niko bijyana kubera iki mutaririmba oya niko bijyana ari nk'akaririmbo nk'ubu bishoboka ko uririmba usohora ijwi ime ngire wumviye mahoro gamuta amahoro gayagira uje kuyaga se wakuba mahoro uragototse indagototse inshuti yo kwinobora mu nyabo yanjye mvuye kwemera bigogo mutura umuhuta go gamabinga mu nka yiwe musore wagasera bihogo na bihombe dusiguriye none aho naho abatatahu ivyo navyo nibiki abatatahu aho ayo namazina y'inka ibyo nibicuba bya kera ngaho tudugirire kazima rekeza nsubira kandi wikubite nk'iminota nk'itanu ndakiririmba duga ko mwabantu murengera uratera icyo witegereje dutera umwungere w'inga ngo nagashyitsi kahiriye mu muyonga mbeya wakaporipori we mbeya wakavoma abagabo we iyo numvise urushuzi rukabye nanjye ngaca ndayikumbura umuhondo niko kazi narukiye ko jewe kinga bakuzura umwungere twidondore rero ni kuvuga jewe nitwa Buname buname bwa shwagara wande shwagara washyigikira wande shyigikira wa munyuzo wa inamusa wande inamusa wa mandaranga yande mandaranga ya ruvunderi Rwandagano abo babonye oya sinababonye numva badata bagumagira ati mwese uzobyara umwana azoguma amwitira izina rya se na sekuru aho ugeze ku myaka ingahe jewe 74 mukiri umusore imyaka 74 winywera amata kuri ukiri umusore ndanywa amata nyene kuko niyo nakuriye ko je nakuriye kwa Karabona mbere umuganwa Karabona niwe nakuriye ngaho n'utunyana duto turagiye twiwe ngaho rero Karabona kamwe abo kwa Karabona barakumva batashe abo kwa Karabona we gwanyonzara Karabona we yewe Karabona we gwanyonzara yarambaye nitongo mbere ino mu buhuru bahori tuvuye bahori yarambaye itongo ngaha ku Kabango urafite itongo umugabo nagabiwe n'umuganwa none hejuru yuko nabakunda nabo nyene baca barangwa wavuze kuri leta y'umutware nde umutware watwara igihugu muri ico gihe mwambutsa wavuze kuri mwambutsa niho nabe none nawe yumvire kuva mu 70 kuva mu 50 niho navuka none ndiyatwara mwambutsa
hanyuma kumbe ngo waragendagenze waratembeye yega gutembera ntaboreka gutembera muri icyo gihe hari n'intwaro igoye muri icyo gihe ni Bugande naragiye mbere ngaho rero kwirukanwa ni iki ni kori wagiye mu Bugande uhunga ikori ngaho ducire ku mayangi vy'ikori navyo rero byari bimeze gute abaho hambere batamenye ivy'ikori ngaho tubwire ivy'ikori rero mu mwaka wagenda uvuye no mu Buganda muri iki gihugu hatwara mpita rusuma muri icyo gihe rero niwe yari umukonsiya uwo mpita rusuma agaheza rero igituma abantu twambuka tuza kurondera iryo kori ntawe warironga kandi yari n'amahera make mugabo ayo yaranyaye ayo mahera ntawo umuntu yayakura yaratina umbwira ndiyari amajana 7 mugabo warashobora guhitiranya ikori nk'agashika 4 utararonga ayo mahera hayo bari babarira bakababarira gute ryari itegeko ryo kuri mwambutsa urumva ukitse i Bugande honyine mwambutsa ari kandi ari umwami abagiyeho bose yarashikayo kugira resansuma ryabo kuko bariko bakorera icyo gihugu batariko bakorera u Burundi agize resansuma ryabo mwebwe mwarariha ikori ry'umutwe gino mukongera mukariha n'ikori ry'umutwe hariya kandi ayo mahera yinjira kwa mwambutsa ivyo bintu biriho ni buraya n'ikometse aho hanyuma hageze mu kuza mugabo nta dowanye yagufata wiza ni utuntu baradushikana neza atawiriwe aragukomakoma wewe kuko abantu bo muri icyo gihe bari baramenyereye mwumve banyakubahwa wewe ushonje babona yuko ufashe isafari guca n'akanimbo kawe baca bamenya yuko ugiye kurundira iryo kori ujya aguhaye indaro yaraguha n'indariro impamba iguheranye mu nzira nuko jambo ritungana waraheza iyo mpamba iguheranye uyo watsi indaro akakugirira mwaye ingene aguhe iyindi izo gushikana hari akabanza kugukoresha urabyumva ukamukorera uwo munsi wose kugira aguhe nk'igitoki akaguhe nakebo kibiharage ugaca uteka ugaca utetse ugaca bukeye ufata isafari mugabo wabanje kubarara mu gahinga nicyo gituma rero abasogokuru ahamagana n'ibirenge none imiduga yava hiye imiduga yava hiye amapikipiki yava hiye amakinga yava hiye mbere ngikinga abesha amakinga kugira ngo bagendere kwikinga bayakuye mu Buganda kuko i Buganda nicyo gihugu cyateye imbere hamwe muri Kenya ibyo bihugu uko ari ibi nayino hatwara leta mbiri yari intwaro y'agakirizo gusa hanyuma ngo uzane iryo kori umutware ushitse agaca kuba akuririmbisha bagaca abatonyi bagenda kuvuga ibutware ngwe nakawe atisabwe ngo naka yaje ni ngo yaje hanyuma umutwana ngwego n'ibyukuri ngo yaje ngo ni mu muntu mireko agaca ushitse iwe agaca kuririmbisha mbere ngo mbega wahora hehe wambwawe uri bumwishyure uti nawe wambwawe yere baririmba gutya ngo mbega wahora hehe wambwawe hanyuma nawe umukumwishyura uti jewe nahora kurobera jewe mbwa ngurabuzanye ikora rya leta wambwawe nta kora rya leta nzanye jewe mbwa ngunamira 8 wambwawe 8 rero cyari cya kimoko umuhora mwumva bahora bavuga mwe mwarondera nuko jambo ritungana aho mushitse none muri Uganda gamuta ico gihe mwashika mukora yiki yari akazi k'igikaju ubona ni koti narakuyeyo muta yoya iyi koti ni ryake uzugende
yuko uzosanga hari umuntu yambaye ikoti ngiye atari wavuye mu Buganda. None mute iri koti ni ryajyari umwaka ugeranye umwaka mu 63. Iyi koti wamenye yo 63 wari ufise kuva iyo cyo yego niyo kuri nuko ibifungo byayo byagiye yari ikaze vraiment none okay ibanga ni ryatumye idatabuka nuko nayibitse neza nawe rabuko ngana kandi navayo mbyaye imbyaro nava hariya ino nari nasize nk'imbyaro zibi abo uko ngana nawe woroshe mu Buganda n'abana bavyariye boya yereka kera twarigumanya saba abantu ubu twapira ibanga Naya mota wewe mota warigeze kuri kintu none yuko ntazi kunyonga ikinga naho ubona gutya bazana abandi ariko cyangwa cyakubaze ujya ndarifise nibwa muri paruwasi umusirimu hanyuma jewe rero nakuze neza ndaba ivyerekeye ibyinka ndabizi n'ibindi bikorwa byinshi nzi ngaha ani byinshi mbere mu Buganda mwagenda gute mu Buganda oya umugabo je ndeke kubesha nagiye i Buganda imiduga imaze kuboneka mugabo urumva twagenda ku mukono wa leta twagenda ku mukono wa leta wino ngo dushike hariya nyene bakatwakira tugomba gutaha twaza ku mukono wa leta nyene mushitse mu muryango gamuta umuryango wabakira gute amuzenya kano mbere umuryango dushitse kuko ninanga nari ndayizi naca ndayakira hi gaca ndayibuza bagaca ndabaho utuyoga nabo bakamba utundi ndi gaca ndababyinira n'akabyino ko gutamba nezerwa mu rugo rwaro nayiyo kiratwiginane ayiyo nyamuca mwo rutaraze nama ibitabara bikinde nama nigina abana banje nkigina n'umugore nkigina nabo tuvuka hanyuma ndigenda mu nzanira yananga bagaca bagenda bakayimanuraho nayimanitse ngaca ndayaho ndirukanga gwamagana sebaniba mama gwakanze ndeturuye sebaniba indeturuye mu kimanda sebaniba mama mu kimanda camugera sebaniba itujanda jande tujanda jande tujanda jande tujanda jande janda janda wewe wawe nima rakatiye mucinga ndayo none nkayo batuvugina baza wiyumvire urakaza bigira neza urakaza sekarabo karabana wekame urakaza narakokunda bunami mwamenye twagara aho mana tagita aho mozo ko washikira ijambo akashikira umubiri uri pirika none gamuta ikintu ushaka kumenya muri ko muravuze izinanga kubera iki muvuga musa nk'abongora niko bijyana kubera iki mutaririmba oya niko bijyana nugombye ndasigura nyene ngo kuvuga ari nka karirimbo nk'ubu bishoboka ko uririmba usohora ijwi ime ngira wumviye iyo kuririmba ntibaho bona rimbarazwe wiriweho
wiriwe bironda wiriwe wiriwe mugenzi wiriwe umuhungu bere na rudo n'umukobwa bere na zita nagize ndamukorako nyina wiwakora amacumu se wiwakora kamene mbona ari mbaraswa wiriwe